Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Niteka ntangere gusubira kubana namwe kaze mu makuru twabateguriye uyu munsi, ariko mu nkundire mbanze mpereye ku ngingo nkuru ziyagize. Bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Makamba basaba kuronswa umuco kubijanye n'agashahara kabo, ni mu gihe hari abatarigira bakubita ijisha agahembo kabo k'ukwezi kwanzero guheze, abayaronse nabo bakaba basanze barakaswa amafaranga batagishijwe inama kandi batarazi niyajanywe. Abavyeyi barereye muri komine Mutimbuzi ya zone Gatumba ni mu ntara ya Bujumbura barahagaritswe umutima n'ijanwa ku nguvu y'abana babo b'abahungu mu nyigisho za gisirikare, ibikorwa bajanwamwo n'imbonera kure zaho, aho mbere bamwe muri abo bana atawuzi irengero ryabo. Muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya kabiri. Igice ca kabiri c'amakuru twagihariye ikiganiro ubahuka, uyu munsi tukaba yagira ku kungena ubumwe bw'abarundi bwifashe muri kino gihe hamwe no kucokogwa kugira ngo bunagurwe n'ayandi ni mukanya isase. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa. Hano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano, aho abasirikare b'igihugu basaba ko abarongoye ibiro bikuru vya gisirikare batanga umuco kuri bagenzi babo bamaze gupfira mu ngwano barungitswe mu gihugu ca Kongo kugwanya umuhari M23. Ni mu gihe harabaguye muri izo ndwano haraheze iminsi 10, ariko imiryango yabo canke bagenzi babo bakaba batigeze babona ibiziga vyabo canke ngo bamenyeshwe iyo bari. Umwe mu basirikare yaganire na RPA arashikiriza umubabaro bafise, agasaba ko abarongoye igisirikare bova mu gacerere barimo. Cyo basirikare dusanzwe dukorera ngaha mu biro vya gisirikare, turasaba uburongozi bw'aha mu biro vya gisirikare utange umuco utomorere abasirikare mitwe tudasize inyuma n'imiryango iba yabuze, kuko birababaje birateye isoni kubona umuntu asanzwe abarongoye abandi akagenda muri Kongo akagwayo, yaba umu ofisiye ntibagomba yuko abafite bagenzi be bamenya ko yapfuye, yaba umusirikare mutoya nawe nyene ntibagomba ko mugenzi bamenya yuko yapfuye. Ibi rero bigaca bitubaza cane kuko turazi amatelefone turiko turaronka mu biro vya gisirikare. Aha dufatiye akarorero ku musirikare yiswe Adjudant Major Gahitira Alex, yarakore ngaha muri Etat Major, yari umuntu ibintu yarazi ikintu ordinateur informatique misa, yari umuntu w'inzobere muri ivyo bintu, yarigishije abofisiye cane ordinateur. Imiyumvire namwe natwe tumewe ku vya gisirikare tudashaka kumenya ko umuntu ikiziga ciwe caje nuko kitaje, aho ntisize imiryango yiwe iyo iguma telefone badati tubashabe uwo Adjudant Major Gahitira Alex ikiziga ciwe caraje ntituhinyishe tubaha. Twebwe tubaje n'ingene abarongozi b'aha mu biro vya gisirikare none umuntu yapfuye wirirwa amuhisha mu vyema kutazohabwa umugira muzima. Twebwe tuvuna yuko turetse yuko umukuru w'igihugu cacu tutavuze n'uwa Kongo, abo bantu ko ari babiri nibarari igishoboka gikwiye ivy'ingabo. Twebwe nyene two turabonera muri Kongo ntibashira imbere ingimba, bashira imbere ingimba. Aha rero ntituvuze n'abandi bakuru b'ibihugu ariko bariteze utunyoni bagize aka karere kaya, noneho abo ntibabona yuko iki kibazo ca Kongo ari ikibazo co kwicara hamwe bakaganira. Ntawe utazi yuko twebwe twagiye twitwa ngo tugiye ukuraba ngure gitabara na za FNL, noneho uno musi niwe turiko turagwana. Ni ukuri dusabe muri kuri vya gisirikare nibatomorere imiryango y'abasirikare babuze, batomore imiryango y'abanyagihugu babuze, umuryango ubona yuko baja kumutora bakamwereka ikiziga kitaje bakavuga ati ntacaje. Naho abarongoye igisirikare c'u Burundi badashima kugira ico babivuga ko, amakuru duhabwa na bamwe mu basirikare barungikwa kugwanya umuhari M23 mu gihugu ca Kongo amenyesha ko hari ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi badashobora kuronka kuko aho baba baguye haba hafashwe n'uwo muhari M23, abandi nabo bikavugwa ko babegeraniriza mu binogo rusangi aho baheza bakabaturira. Mu bijanye n'umutekano nyene, bamwe mu bavyeyi bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura barahagaritswe umutima n'abana babo b'abahungu batiga bajanwa
n'imbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi ku nguvu mu nyigisho za gisirikare, mbere hakaba aho batazi aho bari gushika ubu. Ubutemeye kuja muri izo nyigisho ngo abwirwa ko azozimanganirizwa ubuzima, abo bavyeyi bagasaba ko abana babo bogarukanwa mu miryango, ivyo bikorwa navyo bigahagarikwa. Ni nkuru twateguriwe na Onizime Dushimagitse. Ibibanza abana b'abahungu batiga muri zone Gatumba baja kugiriramo inyigisho za gisirikare ntibiramenyekana. Isoko ryacu muri zone Gatumba remiyesha ko hari abana batwawe ku nguvu no mu miryango bataramenya irengero ryabo haraheze indwi zibiri. Ubu imisoro itiga muri zone Gatumba yugarije n'ubwoba. Formation aho twari tuzigirirwa isa nk'iyaheze gusoho kugeza ubu tutahandi bako barayigirira, ariko abajene baguma bagenda ku byinshi. Hariho uwitwa Franche, uwitwa Arno, abo abavyeyi baca baronde ego barabuze, ariko karonka amakuru atubwira ko baba barabatwaye mu maformation, kuko bo babuze ati umuntu wese ari muzi tutagira ico akora atari umunyeshure ababona ko afise inguvu ngo bazomutwara. Ego ubu abasore basigaye batinya no gutembera mw'ijoro kubera iyo mpamvu, nk'uko hazoshika igihe bagagira nk'umukwabu bagatwara nk'abantu umuntu atabizi. Uretse abatwarwa ku nguvu muri izo nyigisho za gisirikare, umusore yanse kuzijamwo atega ubwoba, nk'uko bibandanye bivugwa n'isoko ryacu aho muri zone Gatumba. Barona action iheruka kuba umubanyi umusore nyine aba hafi yagiye guteramira ahantu mu masaha y'ine z'ijoro, niho yafatwa n'imbonerakure ziramukubita, zimubwira ati wewe utagiye mu gisirikare vyanka bikunda, ati tuzoje tukubura muri no Gatumba. Imbonerakure yitwa Claude yaho muri zone Gatumba niza kwisonga mu gufata iyo misore iyijana muri izo nyigisho za gisirikare, akaba afise mbere n'ibikoresho vya gisirikare agendana. Ariho n'imbonerakure izwi ku izina rya Claude, niwe yoba ari mu bantu basa nk'abatwara abantu banyuruza abantu, kuko niwe asa nk'urongoye kandi izo mbonerakure zo mu Gatumba, kuko wewe kenshi yashaka yiyambarira n'ibirato vya gisirikare, ivyombo vyose arabifise vya gisirikare, abafise n'abate biwe. Abavyeyi baho muri zone Gatumba basaba ko abana babo bogarukanwa izo nyigisho za gisirikare zigahagarikwa. Mu ruganda rwa Europeya twarondeye Butoyi Simeo musantera wa komine Mutimbuzi kugira gica ivuga ko ariko twashoboye kumuronka. Arakoze Onizime Dushimagize. Tukivuga ibijanye n'amabakogwa n'imbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi, abanywanyi b'umugambwe CNL muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo baratabariza umukuru w'uwo mugambwe ico kimwe n'umwe mu banywanyi bawo yarahitiye ari n'umunyezamu ku ngoro y'umugambwe muri zone Camazi. Abo babiri boba bagize iminsi bahigirwa kwicwa n'imbonerakure, ni nyuma yaho bashengereje zimwe muri zo bagiriza ko arizo zifatiye mbere mu bikorwa byo kuburagiza umugambwe CNL n'abanywanyi bawo muri zone Camazi. Umwe muri bo akaba mbere yari yaranafashwe arafungwa iminsi mike. Ni nkuru ya Elvis niyo mwungere. Tatabariza umukuru w'umugambwe ikomine yacu atwikatira umutwe. Uyo ni umwe mu banywanyi b'umugambi CNL ku mutumba Camazi, zone Camazi muri komine Gisagara, intara ya Cankuzo. Atabariza Banjatuyaga Alegisi, umukuru w'umugambi CNL muri komine Gisagara, kuva ku munsi wa gatanu indwi iheze imbonerakure ziramugenza ahaciye hose. Uwo munsi yari yiriwe imbere y'inyamiramabi kuri dosiye y'imbonerakure yagirizwa kuba yarononye ingoro y'umugambi CNL ku mutumba Camazi, zone Camazi, hari mw'ijoro ryo kuwa 28 rishira wa 29 ukwezi kwa mbere. Iyo mbonerakure rero yari kwisonga ry'umugwi wasambuye ingoro ya CNL, ikaba yahavuye irekugwa uwo wa gatanu nyene. Ubu rero yaba umukuru w'umugambwe yaba umunyezamu yabonye akongera akagiriza imbonerakure zabomaguye ingoro y'umugambi CNL bari muyabira bahiga kubaca imitwe. Icyo gihe rero umuntu yari yafashwe ari ku mugoroba aranditse amukimarira kuri mw'ijoro rimwe baragenda bica mu tubari akora ko hari umukuru w'umugambi kandi ariko hari imbere yo kumubwira nabi. Yego umunyezamu nyene nawe nyene ubu hamwe yaho yatumye agiye aba yatashe mushya bamuhohotera badukwifatira umutwe n'imyezamu bakabacira umutwe. Mu bariko bagerageza gutoteza abo banywanyi b'umugambi CNL muri zone Camazi komine Gisagara
harimwo abakuru bakuru mu mugambwe uri ku butegetsi muri zone c'amazi na komine Gisagara. Twamuga muri zone Kajuriyasi hamwe n'uwitwa n'umubona Miraka twambara kuri muri zone hamwe na Himana Eric twambara kuri mutumba wa Camazi nyine nibo bari baje cyane cyane bakaze kandi batumye n'imbere kuri nyinshi zari hanze. Inyangamugayo z'umugambwe CNL muri iyo komine rero zibaza ko abatwara umugambwe CNDD-FDD boba bifuza ko igihugu kigarukamwo umugambwe umwe gusa. Ashaka habe umugambwe umwe rero nikomeye ndashaka habe umugambwe umwe ndashaka kitubabande uruganda rwa Erupeya rwagerageje kurondera Nitunga Gracier mustanire wa komine Gisagara ariko tukaba tutarashobora kumuronka kugira tumubaze icyo ategekanya gukora kugira kize ubuzima bwabo ba CNL. Elvis niyo mwongere dusubire dukubitire muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura aho abanyagihugu baho bidogira amafaranga y'agasakisaki batozwa n'imbonera kure zitwaza ko arizo zicungera umutekano mu gihe basanzwe bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi nyifato y'izo mbonera kure. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu muri zone Gatumba bavuga ko amafaranga bayasabwa n'imbonera kuri ariyo yose. Isoko rya RP ya Mugatumba rimenyesha ko izo mbonera kure zishimikiza ikibanza zifise mu mugambwe. Amahera uyakwa n'uwari we wese novuga babikora bivanye n'ico barico kenshi bayaka ku bantu baba bafise ibintu by'imizigo gusumya ikintu akarorero nk'ubu nko ku bantu bako barubaka uzanye nk'ibene amatafari ndabona ko aho baca mu kuza amatafari ibizwi n'amategeko ya leta bagiye barari ariko bamaze gushika hariya baza kukurihisha amahera ku bene yamaze gushika hari imbere y'uko wubaka. Kuri buri mutumba ngo hari imbonera kure zigenda ziraka amafaranga zitwaje ko arizo zicungera umutekano ivyabo banyagihugu biyamiriza. Mutumba ibifise mbonera kure zabo kenshi bayaka mu mabutike kuranyura bafise ibintu bakora bijanye n'ibintu by'ibidandazwa niyo babona nk'ahantu hari inzu zifise amakorotire kenshi baraza bakavuga ati ko baraye baragira irondo mubaha amahera ariko nta rondo nyezina bakora oya ahubwo nubwo busuma nyene buba bwihese nyene kwizo mbonera kure. Abanyagihugu muri zone Gatumba basaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano gukurikiranira hafi izo mbonera kure ngo kuko ubwabo bugarijwe n'ingorane zitandukanye ubukene barimwo ntibokwama baronka amafaranga batanga. Erupeya Muyavuga muri politiki ngo mu mugambwe CNDD-FDD bamye barajwe ishinga nico cyose cyo bintambamyi mwishigwa mu ngiro y'imigambi n'imyumvire yabo yo kuva bakiri mwishamba. Iyo ikaba ari nayo mvo nyamukuru ituma abategetsi baterekwa amasezerano ya Arusha kuko basanga rimwe na rimwe ababera inzitizi nkuko bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Federico Bamvuga inyumvira bivuze inyuma yaho umukuru w'inama nshingamateka hamwe n'umuhuza w'abarundi bamenyeshereje ko amasezerano ya Arusha atakibaho kandi atani kibanza gifise mu Burundi. Eka no kuri w'Imana mukuru w'igihugu akaba yarabishimangiye. Reka dutega amatwi Federico Bamvuga inyumvira. Ibyo bahurirako ni ko amasezerano ya Arusha ataca kimaze yuko ahubwo abayagiyemwo baje gusamba ubumwe bw'abarundi yuko ahubwo kuyagarukana rukuzura kaboze. Urumva imvugo nene izo ziteye agahinda ku bantu b'abategetsi bazi igihugu cavuye aho baje kwinjira mu gihugu kigeze n'uyu munsi batwaye imyaka hafi 20 bagishikanye. Yaba abandi bantu biyumvira iyo mvugo bari kuyireka. Kubera iki ubwa mbere ho nuko iyo hatari amasezerano ya Arusha bari guherera mu ishamba kandi barabizi baravuze neza bati burya naho twari twarakagwaniye ntitwari bwafate n'agace na gatonya nta na zone none kuko ivyo utavyibuka ko waje kubera ibiganiro kandi ibiganiro byanyu na leta yari ihari byari biva mu masezerano ya Arusha. Ivyo rero bavyibagira. Ombudsman aribagira yuko ikibanza c'umu ombudsman
ko atahandi cyavuye atari mu masezerano ya Arusha. Urumva wa muntu aza gutema ishami yicayeko igiti gihagaze, no kuvuga ugaca ishami wicayeko muca mukorokana. Ngumbura arimo araca arambwa aracumusa kavuga ati ntavuze iryo databuja mukuru wa n'amashinga mateka avuze no havangira ibibazo, ariko nagenda mumenyeshe yuko ikibanza c'umumbusumani cavuye masezerano ya Arusha. Urumva ntaze niyo vyavuye, ariko uyu munsi ariko arabigwanya mugabo amenye ko vyaciye masezerano ya Arusha. Inzego zihari ingene zubatse vyavuye masezerano ya Arusha. Rero mbajije uti ni kuki babigwanya? Bagwanya masezerano kuki? Kubera ko ayo masezerano niyo yababuza gutwara uko bashaka. Kuva mwaka wa 2018 bageze ryabwirizwa nshingiro rishasha gikunkumu ya masezerano ya Arusha, bari baje kuvuga bati reka dutware nkuko twavyumva tukiri mwishamba, hanyuma twebwe dukomeze ibigwanisho, dukomeze ugwaruka rudukingira n'abasirikare, twashiremwe imigwi y'abahutu n'abatutsi, abahutu badukingire, abapolisi gutyo, hanyuma uzovuga ati fyo tumene umutwe. Iyo niyo ntwaro y'ishamba. Uyu munsi naho ro tugeze, nta demokrasi turimwo, turi mu ntwaro ya Zyogora duhure. Uyu yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba ari mu bitabiriye umwiherero wahuje abarundi baturuka mu mihingo itandukanye y'isi wabereye mu gihugu c'Ububirigi mu kwezi kwa mbere guheze. Avuga ko muri iyo nama batahuye ko mu gushaka guhamba amasezerano ya Arusha ubutegetsi buhari ubu bufise intumbero yo kuguma bucinyiza abanyagihugu mu kubakenesha atacangira. N'ubu nyene kurikire Federico Bamvugiyumvira. Ikindi cyo gutegera nuko uyu munsi uravye mu gihugu ukabona imigambi yabo baje gufata itunga ry'igihugu barigira iryabo, abanyagihugu bose babakeneshe, abafise amafaranga menshi babakeneshe canke babijice canke babomore. Niko byagenze kandi niko biri kugira ngo abo bantu bafata itunga rya leta ryose barishire ku mufuko wabo, hanyuma abanyagihugu bakene bategeka abantu babakene kuko bazashobora kugira ijambo. Umuvuga ati bakennye bazotuyoboka, tuzobategeka uko dushaka. Turi muri za ntwaro bita mu gifaransa feudalité, abantu bitungiye bagira abaja abandi bakabagaburira utwo bashaka, bakabacura bufuni na buhoro, bakabadandaza. Burya uyu munsi niyo turiko turaja. Iyi nama twagize ngaha mu Bubirigi Erstal, twebwe twarateye akama abarundi bamenye aho bageze, bamenye bariko baraja, iyo bariko barajanwa ntibavuga bati reka tugumye duhoze, uvuze twihorere hanyuma tubeho uko. Nibwo buja rero kutamenya uburenganzira bwawe, umuntu akaza akabuhonyora ugakoma amashi mbere ukavuga uti bandanya, ahubwo ubwo nibwo buja uyu munsi tugezaho. No mu gisirikare bigezaho, mu gipolisi bigezaho, mu nzego bigezaho, hose bigezaho, bagahora bavuga bati nibarugira vyose botwica. Dutandukira ubunaha yavugwa mu ntwari ibereye aho bamwe mu bigisha bo mu ntara ya Makamba bidoga bavuga ko uguhembwa imishahara yabo y'uko kwezi kwa mbere vyaranzwemwo utunenge twinshi. Uretse ko benshi muri abo bigisha gushika ubu batarahabwa imishahara yabo, n'abayironse basanze hari amafaranga yagiye arakugwa ko kuyo bahora bahembwa batazi impamvu. Idorido na Eric Niyonzima. Abigisha mu ntara ya Makamba baratangazwa cyane n'ivyakozwe ku mishahara yabo y'uko kwezi kwa mbere, iruhande yuko bamwe batahembwe, abandi muri abo ayo bahora bahembwa siyo bahawe. Abandi basanze ayari hagati y'500 n'100 yarakuwe ku mishahara yabo atawugishijwe inama. Ni mu gihe n'uturusho bari bemerewe atana kamwe barakubita ijisho gushika uyu munsi. Umwe muri abo bigisha aravyigana. Abakozi ba leta turatangazwa na cyane cyane mu gisata cy'abigisha ukuntu ihembwa ry'uko kwezi ryagenze ryaranzwe n'utunenge tw'icane, aho wasanga nk'amahera umuntu yahora ahembwa baramukase, barakuyeko nk'ibihumbi 100, 500, 10,000. Abo niko abantu batandukanye bari bavuze yuko hagiye kubona bijya bintu cyukongera uturusho canke amanari, aho usanga bamwe barayahawe abandi batayahawe, ugasanga abantu bayaheraniwe nyine mugabo bose ntibayaronka. Iruhande y'ivyo kandi abigisha mu ntara ya Makamba bavuga ko badatahura ingene hacibonekeza ubusumbasumbane hagati yabo, aho umukozi munganya impamyabushobozi umurusha n'uburambe mu kazi usanga kurusha umushahara. Bagasaba ubushikiranganji bw'abakozi ba leta gutorera umuti izo ngorane, narige muri kino gihe aho bigisha batakigira isaganirizo mu kibano kubera amadeni. Ibintu vy'ubusumbasumbane nk'akarero nk'abantu baheruka kuronka akazi muri ico gisata nyene
tubwigisha umuntu munganye diplome wewe mahera ashikirako ni ukuvuga salaire de base arasumba n'urya muntu amaze imyaka irenga 10 ku kazi rero tugaca twibaza none ko kugeza n'ubu ubwo bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta ntiburabona iryo kosha ko ryabaye abo bantu batahembwa amafaranga canke abo bayakaswe mbega bazoyasubizwa gute bizoca hehe inkurikizi ni nyinshi cyane kubonwa nabi mu kibano uvuye ku guherana amadeni bamwe bari bafise barindiriye kwishyura kubera ako gashahara turasaba leta na cyane ubushikiranganji bwegukira abakozi ba leta kugira ico buvuze. Amakuru ashikirizwa na bamwe mu bigisha baho mu ntara y'Amakamba yemeza ko bamwe mu bigisha vyitwa ko bongewe amafaranga baba bayahawe akuwe ku mishahara ya bagenzi babo ibisa n'ibishobora gutera icuka kibi hagati yabo. RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi w'indero mu ntara y'Amakamba co kimwe nabo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta kugira batange umuco kuri ico kibazo. Ndawukengurukire nawe Eric Niyonzima. Abaforoma bo mu mabohero atandukanye y'igihugu bariyamiriza ivyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona avuga ko abanyororo batarungika kuvurizwa hanze y'ibohero biba vyavuye ku bakozi bo muri ico gisata baba babonye ko bashoboye gukurikirana uyo murwayi. Abo baforoma n'abaganga bakorera mu mabohero atandukanye bemeza ko abarongoye igisata c'imibano bita social hamwe n'abarongoye amabohero ari bo badatanga nyabo impusha ngo umurwayi aje kwivuriza hanze y'ibohero naho umuganga cyangwa umuforoma mukurikirana aba yanditse amusabira kuvurirwa aho babishoboye kurikira. Umwe mu baforoma yaganiriye na RPA. kuri icyo yatubesheje kuko umurwayi amaze kuza ukabona ko urugero rwiza ko atabishoboye gusa mwandikira transfert rero tondetse transfert twirungika muri sociale rero na direction bo bahita bakafata ingingo yuko uwo muntu w'umutwara tutamutwara twebwe tuba twanditse ko ari urgence turagatu ni urgence nagende rero bobo ngo baca babanza kuraba amadosiye yabo kibafunze muri rero bahita bakafata ingingo yuko uwo muntu w'umutwara cyangwa atamutwara twibwiza biba bikituraba twebwe tuba twahejeje icyo gitekerezwa gukora kuko ibyo kubatwara twebwe ntibituraba kuko se twebwe tubatwara ayato ntitwebwe twebwe tubatwara twebwe ikosa ryo tubakora uko hari umuntu akeneye kwibutsa hanze tumuhe transfert ariko turayimuha hama service social na direction abafata ingingo yo kuba mutwara cyangwa atamutwara kuko nabo barangerana escorte ntitwara umuntu icyo naco hariho abatategemewe mu transfert bayafise twarahera mu iki biba bivanye rero nk'ubu nk'abo twebwe turungika nko ku mahopitali nekaca murungika ku muspecialiste yazanye nk'iyo transfert ku muspecialiste bashobora mutwara direction babanza kumuronderera transfert yo kuja mw'ibohero abo bashobora kuba baronka uwo muspecialiste tuvuge nk'aho iwacu baca bamutransfera mu mpimba i Bujumbura bishobora vyoroha kugira ngo aronke uwo muspecialiste rero hari igihe iyo transfert ngira bayimusabira hama iyo transfert ntiboneke itabonetse rero ntagenda cagumaho. Imbere yuko dutangukira igice ca nyuma ca kino kiganiro tubabwira yavugwa mu gisata c'indero aho rusansuma yo kwandika abanyeshure bahurikiye mu mugambi uri ku butegetsi bikikorwa mu mashure nshingiro yo mu bugenduzi bw'indero bwo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo bihungabanya ubwenge bw'umwana mw'ishure igahungabanya n'imigenderanire yiwe n'abandi maze bigatuma ndetse n'umutekano w'ishure uhungabana. Ivyo bishikirizwa na Birari Nibiza haranira agateka k'indero mu mashure. Ku rundi ruhande rw'abanyeshure batitabiriye urusansuma Birari Nibizi naho afise impungenge ko bashobora kuzohohoterwa na bagenzi babo agasaba ubushikiranganje bw'indero kubahiriza ishure mu kugarukana akanovera k'indero mu mashure. Tumutege yombi. Rusansuma canke intonde z'abanyeshure b'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD biriko birabera mu mashure yo muri komine y'indero ya Ntega muri province Kirundo birabangamiye umutekano w'abanyeshure, birabangamiye indero kubera yuko ni igikorwa kiriko kirarenga amategeko. Amategeko avuga yuko ikibanza c'ishure ari kibanza kizira ko gikorerwamwo ibikorwa vya politike. Kenshi izo nyigisho zihora zibahungabanya, hari n'abashika muhira bakazinyegeza abavyeyi, hanyuma abo bana usanga kenshi bahakura ukwibona kurusha, bakabona ko bari hejuru y'amategeko y'ishure, rimwe bakabona ko bari hejuru y'amategeko n'ay'abavyeyi mu gihe umuvyeyi yaba atari muri uwo mugambwe. Ahandi ingaruka mbi natwe dufise k'ubwoba nuko kenshi bahora bakoresha iterabwoba ku bana batari mu mugambwe utegeka. Urumva aca hagirira ubwoba ati kumbure ko ntinjiye muri urwo rutonde ubu nyene acibwa mu ishure ko turazi ko imbonera kure aho ziroye zihora zikoresha iterabwoba abatari mu mugambwe utegeka bakahabonera amabi no kwicwa bakicwa
niho bica bitera umutekano muke mw'ishure mu nzira ija kw'ishure canke iva kw'ishure ari naco gituma je nahanura yuko umushikiranganji bw'indero bwo kubahiriza ishure mu kubahiriza ishure nuko amategeko y'ishure yo kubahirizwa ku ikibanza c'ishure kibanza gitegerezwa kwirinda ivy'imigambwe ca kabiri nuko abari umugambwe utegeka bo kubaha ishure nabo nyene n'amategeko y'igihugu nayo nyene arabaraba uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ubahuka uyu munsi tukaza kugaruka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kumwe n'abatumire bacu tuza kurabira hamwe ko ubwo bumwe bukigenderwa mu migenderanire hagati y'abarundi abatumire bacu baraza kandi kwerekana ibintu bishobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi n'icokorwa kugira ngo ubwo bumwe bubungabungwe ikiganiro ubahuka cy'uyu munsi mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ubahuka. Haraheze imyaka 33 abarundi bapfunditse amasezerano y'ubumwe bwabo inyuma y'amatora yo kuwa gatanu ruhuhuma mu 1991 hatangajwe ko ego yatsinze ku majwi y'ababa 90 kwijana. Ayo matora akaba yajya kurikira ubwicanyi bufatiye ku macakubiri y'amoko bwari bwagiye burahekura abarundi imbere yaho. Imwe mu ntumbero nyamukuru y'ayo masezerano ikaba yari iyo kwerekana ko abarundi ari bamwe ko rero batokwemera icyo ari cyo cyose gifatiye ku macakubiri y'amoko n'ibindi coza kibatandukanya. Ayo masezerano akaba ategekanya kandi ko abarundi batunganiriza hamwe ivy'igihugu atawukumiriwe. Mbega muri kino gihe ubwo bumwe abarundi biyemeje kugendera bwifashe gute? Ni igiki gishobora kubutosekaza? Ubwo bumwe bwokingirwa gute? Ivyo ni bimwe mu bibazo vyishurwa mu kiganiro ubahuka cyo kuri uwa gatandatu ruhuhuma mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Inyuma y'amatora yo kuyemeza yo kuwa gatanu ruhuhuma mu 1991 amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yashizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo ry'icenda muri uko kwezi nyene kwa ruhuhuma mu 1991. Ayo masezerano akaba yaje inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abahutu n'abatutsi batari bake mu 1988 mu makomine ya Ntega iri mu ntara ya Kirundo hamwe na Marangara iri mu ntara ya Ngozi. Bikuru mu biri muri ayo masezerano tubishikirizwa na Elvis Niyomwungere. Dusezeranye kurwanya no gutuza ubwicanyi kandi turahakanye guhonya abandi no kugera ingere ku yindi. Iyo nimwe mu ngingo nyamukuru zigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe muri ruhuma 1991. Muri ayo masezerano abarundi biyemeje kandi kudakingira ikibaba bo bose bitwaza amacakubiri afatiye ku moko, ku ntara, ku miryango n'ibindi. Ikindi biyemeje ni ukutajaniranya. Ayo masezerano asigura ko ata muntu yohogwa umukeko canke nabi yakozwe n'uwundi ngo nuko hari ico basana. Icaha gitegerezwa kwagira uwagikoze akagihanirwa biciye mu butungane. Uko niko ayo masezerano avuga. Abarundi bapfunditse kandi kurandurana n'imizi ivyiyumviro vyo gushigikira intwaro zishingiye ku macakubiri. Aho ayo masezerano agira ati Uburundi si ihuriro ry'amoko atagira isano, sakagwi k'imitumba ihereranye gusa. Ni igihugu c'abantu basangiye ugupfa n'ugukira, bazeye uburaro n'uburamuko ku muvyeyi umwe, Uburundi. Nico gituma atantwaro ishimikiye ku moko, ku ntara, ku miryango no ku yandi macakubiri ishobora kuba ku Burundi. Abarundi basezeranye kandi gufata kimwe bene Burundi. Muri iyo ngingo ayo masezerano asigura ko abarundi biyemeje gutuza akarenganyo mu gihugu mu guhakana, gutambutsa canke gucinyiza abandi kubera ubwoko, intara, imiryango n'ibindi. Abarundi biyemeje kandi kubungabunga amahoro n'umutekano, kubahiriza no guharanira ubutungane mu gihugu, kwitaho no kwamiza imbere neza y'igihugu,
kubw'ayo masezerano nyene abarundi bo bene igihugu nibo bafise ububasha bwo gushinga ingene igihugu cotwagwa babicishije mu nama n'ingingo bisunze amategeko. Barafise kandi ububasha bwo gutora abo bishimiye ngo batunganye ivy'igihugu mu nzego no mu mirimo hategekanijwemwo itora. Ukubahiriza agateka kazina muntu, iterambere hamwe n'imico kama vy'igihugu navyo nyene birimwo muri ayo masezerano abarundi bemeye kuzokwama bubaha bakayubahiriza kandi bakayagwanira kugira ngo batsimbataze ubumwe bwabo. Uno munsi none ubumwe bw'abarundi bwifashe gute? Ico kibazo cabajijwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro catunganijwe kuri uwa gatandatu ku kirimbi we. Je navuga yuko ubu vyotuma ubumwe bw'abarundi buraboneka kubera hariho ibintu bigira ubumwe mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ubwa mbere ni igihugu. Uno munsi abarundi bose ndiko ndaraba abarundi benshi muzokumva hariho akajambo bubongeye ko bati Burundi igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Abo n'agatima rero kariko karatuga kuko igihugu nico cungira ubumwe abene igihugu kubera nitongo rusangi. Mu Burundi ni nk'umuryango, igihugu cy'u Burundi nitongo ry'abarundi bose nta numwe atarifise ko uburenganzira. Iyo rero abarundi batanguye kwiyumvamwo iryo tongo yuko ari ryabo ari iry'abarundi, burya ubumwe baba buriko barakomera. Ndetse murazi yuko no kugira dutandukanye icambere badukuye ko ako karangamutima k'ubwene gihugu rutangwa kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Hajya bari bahejeje kudufuta ko tutakira abarundi tunabahutu n'abatutsi n'abatwa. Umva bamaze gukora ako karanga k'ubwene gihugu birumvikana ko muca mutangura kubonana nk'uko mutavukana. Ikigira kabiri kivyerekana nuko hariho uburongozi bw'igihugu. Burya uburongozi bw'igihugu nibwo bwa mbere bwungira abene gihugu. Mbere je novuga yuko igituma mu Burundi ubumwe bwari bukomeye cyane nuko ubwa mbere twari dufise umutware umwe yitwa Sebarundi. Novuga twese twasha twiyumva nk'umuryango. Kubona twaremera yuko umwami w'u Burundi yitwa Sebarundi, nuno musi tukaba twemera ko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi, n'ikimenyetso cy'ubwo bumwe, kuko mutagira ubunga mu muryango. Murazi ko avuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera, umwe wese ashaka kwidahira uko ashaka. Ndetse n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yaravuze ati hatagira ubutegetsi nyabwo ntagira iteka n'itekane, hacaba ubusimbira hamwe. Ubumwe rero buboneka iyo ubusimbira hamwe atabuhari, bose baba basenyera ku mugozi umwe. Ariko ntagire umuntu atinya yabonye abantu baciziziwe n'imitima mibi. Imitima mibi irabaho kandi ntibica bisigura yuko umwe atabuhari. Ubumwe rero novuga yuko mu Burundi uno munsi buriho. Ikiba gisigaye nuko uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu butegerezwa guhagararira ubwo bumwe kugira ngo ntihagire abene gihugu basubira kurabana ayingwe. Umunyepolitike Pierre Claver Nahimana we wabona ko hageze ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi cigwa neza bakaraba ko tavyotuma butosekara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 aho Uburundi bwemeza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, mu Burundi havuga cane ikibazo c'amoko, indyane ziturutse ku moko abahutu n'abatutsi. Nkumbure haraheze imyaka itari mike icyo kibazo kivugwa, mugabo gishobora kuba carafashe izindi ntumbero, haradutse n'ibindi bibazo. Nibaza yuko hageze yuko iki kibazo cy'ubumwe bw'abarundi gisubira kikigwa neza muri ibihe tugezemwo, kugira ngo turabe yuko atabindi bibazo nkumbure vyadutse vyotuma ubumwe bw'abarundi butosikara. Mu bisanzwe turi mu karere, uravye kahise ka hafi, turi mu karere k'ibiyaga binini, aho usanga indyane z'amoko vyarashashe inganda cane gose. Nivyo twabonye harabaye ingwano atari zike
n'ubu zitarahera usanga zihitana abantu benshi. Ivyo rero ni ibintu bikomeye bishobora gusizikaza ubumwe kuko biba mu karere birandukira n'Uburundi. Ariko aho tugeze urabona yuko hatanguye kuza n'ibindi bibazo bikomeye nk'ibibazo vyerekeye ubukene bw'abanyagihugu canke ukutamenya ubumenyi buke. Ushobora gusanga nkumbure abanyagihugu benshi atabumenyi buhagije bafise kubiba muri ibi bihugu, ugasanga rero ivyo birabaciyemwo, hamwe usanga hadutsemwo indyane zivuye kuri ubwo bukene ko abantu bafise ubumenyi buke canke bakenye biroroshe kubakwegera nko mu ngwano canke mu ndyane. Urumva nicyo ni ikintu gishobora gusizikaza cane ubumwe bw'abarundi, naho iwacu turabibona birashobora gusizikaza ubumwe bw'abarundi bivuye kuri ivyo nshikirije. Urongoye urunani force rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike Vital Nshimirimana wewe avuga ko babazwa n'ingene abarongoye igihugu batubahiriza ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi kugeza uno munsi bwagumye buri ku masezerano abarundi baguma bahuriza ko kugeza n'uno munsi, ku buryo bw'uko haba mwibwizwa shingiro haba no mu bikorwa no mu migirwa ya misi yose ubona yuko ubumwe bw'abarundi bakunda kubugaburukako. Urabona niyo bariko barahira kugira bashingwe amabanga yaba ari umukuru w'igihugu canke yandi mabanga, bariyemeza yuko bategerezwa kubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mugabo no munsi kibabaje nuko ivyanditswe n'ivyo tubona kuri rirya bendera canke ivyo twumva muri rwa ruririmbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi abarongoye igihugu batabigendera. Ntibabigendera na gatoya kuko za ngendo zo gukumirana, za ngendo zo kurenganya kiremwa muntu, za ngendo zo gusuzugura canke kwaka ubuzima abarundi bene wacu ziracariho, kuko urabona yuko kugeza uno munsi hariho abarundi babandanya bicwa bahowe ivyo biyumvira canke ivyo bakoze. Hariho abarundi baborezwa igufa, hariho abapfungirwa ubusa, hariho abangazwa kubera ico bari canke ivyo biyumvira. Hanyuma ivyo rero bitandukanye n'ubumwe bw'abarundi. Arya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no kuvugana abarundi bari bavuye mu mihingo myinshi, mugabo bagahuriza hamwe bavuga bati ibi vyaraye bibaye ntega marangara, aho abatutsi n'abahutu basubiranyemwo inganda zigatikira ntibigasubire. Hanyuma rero uno munsi murabona yuko haguma hari ibibazo vyerekeye amoko, naho rimwe na rimwe bagerageza kubinyegeza, naho rimwe na rimwe bagerageza kubideha. Urabona yuko ikumirana ry'amoko cane cane nk'ibi vyerekeye ubutegetsi canke gushingwa amabanga y'igihugu canke mbere no kuronka ubuzi bwa leta canke bimwe bimwe mu bikorwa n'igihugu. Urabona yuko ivyerekeye ubwoko benshi barabiraba bakakagoborerayo ku buryo bw'uko usanga ikumirana rifatiye ku moko riheza rikaguma rigaruka. Turi mu kiganiro ubahuka. Uno munsi turiko tuvuga ibijanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe haraheze imyaka 33. Muri kino gihe hoba hakenewe iki kugira ngo ubwo bumwe busasagare vy'ukuri? Pierre Claver Nahimana yahoze arongoye umugambwe Sahwanya Fodebu abona ko abarongoye igihugu bafise uruhara runini mu gukingira ubwo bumwe no kubutsimbataza. Iyo intwaro yasamaye canke igafata minenegwe, ivyo bituma amacakubiri ubumwe butosekara. Urumva nta kundi ibintu bica biyangara. Bisigura rero yuko igikorwa kinini ni c'intwaro, ni c'abatwara abanyagihugu. Bisigura yuko abategetsi bahari bategeka igihugu bategerezwa kuhabera amagabo, bakaguma bacungana n'ivyo vyose byotosekaza ubumwe bw'abarundi. Duhereye kuri birya navuze vyerekeye akarere, ni ngombwa bacungane n'ivyo byose byoza biva mu karere tubayemwo vyotuma nkumbure vyandukira Uburundi nabwo. Ikindi nuko bategerezwa gushiraho intwari bereye kugira ngo umurundi wese ahari hose yiyumve yuko ari umurundi koko adakumiriwe mu vyo igihugu gitanga.
mu gihe yumvamwo yuko akumiriwe vyaba biturutse ku moko canke ku vyerekeye ivyo igihugu gitanga, usanga mu mutima habaye inzigo nyinshi, ishari ryinshi, ugasanga rero umuntu rero ari ishari ryinshi n'inzigo y'akazikira. Muri ico gihe bica bigora kubera kuko yamavuga ati je ndakumiriwe, nta kundi ntegerezwa gukora ibishoboka byose n'ibidakorwa kugira ngo nanje mere nk'abandi. Aho rero n'ikibazo c'ubutegetsi buteza kuhabera magabo kugira abarundi bose bo mu bwoko bwose mu ntara zose bo migambwe yose bumve yuko bafashwe kimwe, n'ahandi ho biraheza bigatera ingorane bitagenze gutyo. Hanyuma rero na ca kibazo gikomeye c'ubukene, urumva mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Ni ngombwa ubutegetsi buhari bukora ibishoboka byose kugira ubukene mu banyagihugu, ubukene mu gihugu ndetse n'igihugu co nyene ubwo bukene bugabanuke. Niho rero nkumbure ivyo byose bifatanye tuba turiko turikingira yuko dutegwa n'iyo ngwara y'amacakubiri ituma ubumwe bw'abarundi butosekara. Kubwa Vital Nshimirimana arongoye urunani force, harakenewe ibindi biganiro hagati y'abarundi bava mu migwi itandukanye. Ico twibaza nuko inyuma y'iyo myaka 32 habaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, harakwiye yuko abarundi basubira kwicarana amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bakayaraba bayarabiye hamwe n'ibindi byabaye mu nyuma. Urabona harabaye ibwirizwa shingiro ry' 2005, haraba n'amasezerano yarusha y'amahoro no kunywanisha abarundi, bakaraba ibyo bintu bitatu ingene byunganirana kugira ngo abarundi umwe wese ayubahirizwe mu gateka kiwe, umwe wese aronka ijambo, umwe wese agira uruhara kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bishobore gutorega umuti. Hanyuma rero ivyo bisaba yuko haba ikiyago hagati y'abarundi, hagati y'abanyepolitike, hagati y'abarongoye abanyagihugu n'abanyagihugu bwabo. Umwe wese akagira icyo aterereye, tugasubiza amaso inyuma tukaraba ivyo tumaze konona n'ivyo ubu twoshobora gukiza, hanyuma tugasubira gusezerana ingene twubaka Uburundi twese twifuza, Uburundi murima w'isangi, Uburundi umuvyeyi wa twese. Mu gusozera iki kiganiro, Tatien Sibomana asanzwe ari mu barongoye abandi mu mugambwe Ipona ishami ritemewe na leta, yishura ikibazo kijanye n'ingene ubumwe bw'abarundi bwifashe muri kino gihe hamwe n'icyo abona cokogwa kugira ngo butsimbatare. Jene uvuga ko hagati y'abanyagihugu bumwe buriho, mugabo hagati y'abategetsi n'abanyagihugu agahaze kariho, ariko yaba hagati y'abarundi bato bato yaba butariho ibara riba ryaraguye. Je rero ndemera ko buriho, ahubwo bugorwa n'abatwara cane cane. Ivyo hinduka ngene vyogenda sibindi mu Kirundi bazi ko baca umwibutsa avuga bati bumwe ruvuri bukuru ugakwira igihugu cose. Abarundi baremera ubumwe bw'abarundi, mugabo mu bategetsi haragahatse. Icambere rero cokorwa nuko abategetsi bo nyene bokwemera ubumwe bw'abarundi bakabugendera, haba mu mvugo haba mu ngiro, na cane cane haba mu ngiro, kuko karahara mu ruganda ntibacura. Jewe ndibuka nari umunyeshuri muri kaminuza igihe batera ko igikomo kuri ayo masezerano, abantu bari mu bahurikiye mu mugambwe Sabanyafrodero bakunda kuvuga ngo ubumwe si urugoto, bagomba kuvuga bati nibabishire mu ngiro, abarundi basangire ivy'igihugu gifise. Nibaza ko nabubu kandi bari mu babivuga ico gihe, nibaza rero ko bobigendera, kuko igituma ndabivuga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uyasomye ni ibintu vyiza cane. Abo rero baberekana amakemwa yayo bagomba kuvuga ko mu ngiro atariko bimeze, ivyanditswe atariko bimeze. Ubu rero mu nyuma aho barasinyiye amasezerano y'Arusha bari bagerageje kugira berekana ingene ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yoshigwa mu ngiro, haba mu ntwaro, mu gusangira ubutegetsi, no mu kudakumirana, no mu kudasubira kwicana bivuye ku mvo za politike zigahinduriramwo ivy'amoko. Ni kuri ico ciyumviro c'umunyepolitike Tatien Sibomana turangirije ko ikiganiro ubahuka cy'uno munsi cyari gishimikiye ku bumwe bw'abarundi. Ndashimiye abatumire bose batanze intererano zabo muri iki kiganiro. Ndashimiye kandi abamfashije kugitunganya, namwe mwaduteze abiri ndabakengurukiye.
kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. ubahuka arakoze Emile Nibasumba n'abatumire biwe nino ngaha makuru mu Kirundi twabateguriye kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 6 ruhuma umwaka wa 2024 aciye agarukira. Mwakoze kwege mwese mwateze yompi, bakoze n'abagenzanje mu ruganda bo kumenyesha makuru bamfashije kuyatororokanya, nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi bashikira atagatosi. Josari Muzareza niko ndabashikiriza, ndabike abantu ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho butaha.